kubibamwo si icaha no kutayibamwo kandi si icaha gusa novuga nti hariho ikintu cyose gifise igihe cacu iyo ukoze ikintu mu gihe kitari ico kirashobora kuba kibi kandi cari ciza so nitwovuga yuko ababirimwo ari bibi n'abatabirimo kandi si nta kosa bariko barakora baratemvye bose turahagaze turemye twari nk'amagufa yumye twese tuvamo ingabo zikomeye hodari hodari askari wa hodari hodari askari wa hodari was. Bonsoir mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tubanze dukengurukira Imana ya muri kumwe natwe imisi yose. Hama dusubira dukengurukira mwebwe abakunzi ba Bujahit TV. Uno munsi ndi kumwe n'abaririmbyi baririmba gospel. Novuga ni groupe novuga irimwe n'abaririmbyi benshi batandukanye ni set ariko no munsi nkaba naronse bane ariko nanifuje ko two babaza tukayaga byinshi kandi ni kiganiro kigira kabiri bagiranye na Bujahit kandi twari twivuje ko two babaza kuvyerekeye iyo myaka yose yari iheze bo bari mu biki bite boss musanza biraza neza ego namahoro cyane ego uyu ni Davi wenda muzi bite ni bro Sawa kweli biraza neza cyane gose kumwe urafisa amasoni man wapi kweli n'amasoni bise kweli bitwa gute bro nitwa Kesi kweli Kesi yeah itsinda ry'amasoni muca mu byumba bite man safi mu biraza neza ni bien kweli bitwa gute nitwa bonheur bonheur yeah bonheur nyene bite Sawa. biraza neza Ego bitwa gute Abeli. Ndi kumwe na Davi, ndi kumwe na Casey, ndi kumwe na Bonheur, ndi kumwe na Abeli. Uno musire tuza kubikora neza kandi nizere yuko murabona ko aba jeune bakiri bato babikora neza kandi nizere yuko bagiye mu vya gospel kandi nizere ko byo bagiyemo ni vyiza aho boja muri sekila murabizi twese ko dukutiza ko tuzokora ivy'Imana ikunda. Hama man, vipi man ivy'umuziki gute kwanza muri crew yanyu bigenda neza ou bien? Bigenda neza cyane turashima Imana ego kuva tugitangura gushika ubu turashima Imana ko tugenda turabona umugisha y'Imana. Right now ugushika kuri no munsi Davini warongoye umugwi. Ego. Abantu uvuga yuko barakurikiranye iganiro kera ariko bakaba bifuza ko mu bibutsa crew yanyu yitwa gute? Victorious team. Yeah. Victorious team. Ego. Kubera Victorious team. Victorious team nyene kubera ko Imana ikwisizira nuko nyene Victorious team isigura ngo izina ry'abane ndo umugwi w'abanesha. Ego. Umugwi w'abanesha mbe hajyanye kuba uri mu mugwi w'abanesha wo birakorohera. Kukora ushatse kuvuga iki? Korohera kumvura akora kuryohewe nene. Kuryoherwa ko ndaryohewe cyane ni igikorwa kandi kituryohera kuri jeje kirangyohera cyane gose. Ego. Mbe hajyanye kuba uri nuvuga mu mugwi w'abanesha nakahe kamaro maze kuronka. Akahe kamaro je nk'ubuje kuri jewe narabaye mu mugwi w'abantu bankuza spirituellement ndaja ku rugero ntari sanzwe ndiko gushika ubu nyene ndabishimira nawe nyene barabizi je antukagwara narakuze spirituellement uko nari ndavyiteze ya nizere yuko mu bantu novuga yuko bakiri mu vyisi hariho benshi abajene bangana na twebwe bambara ama pockets banywa urumogi mani bajya abantu bahanura iki bro ingorane si cyo umuntu akora koze wewe arabikoze ikibazo si cyo umuntu akora ikibazo ni cyo umuntu ari rero twenje ndibaza yuko biva indani bigasohoka hanze en fait indani hamaze gusa neza hanze biragaragara kwambara ko pocket si cyo kigaragaza yuko uri umuntu mubi canke kwambara naje ndambaye ideshire kwambara ideshire kigaragaza ko umuntu ari mubi ariko indani umaze kuhagira neza hanze biragaragara ucumbaza ati indani naho hagira gute nukwakira Yesu umwami n'umukiza kwakira Yesu umwami n'umukiza ati rero umuntu yambara pocket down ashobora kuba yakira Yesu umwami n'umukiza cyane gose kuko ntibivanye n'ibikorwa ukora ariko bivanye nuko warize Kristo Yesu umwami n'umukiza. Yes. Right now mugeze ku ndirimbo zingahe boss? So tugeze ku ndirimbo zishika 8. Ego. Izo sizo 8 izo zifite video zingahe? Zibiri. Ego. Kuri kino nizo zitandatu no Instagram video. So nuvuga yuko suko nazo zitari zikeneye amasanamu ariko peut-être muri uwo mwanya uburyo nibindi byari bitandukanye ariko nibaza yuko uko umwanya ugenda uregera imbere umuntu arabona yuko igikenewe no munsi ni video cyane so nibaza yuko izi zokurikira zozo zizoba zifite ama video
urashobora kugira ino gatoya higere ino shikiriwe sha kubera iki none mwashimiye ko mutura Davi ari wabarongo twaramwizeye mwizera gute ubisigura gute twabonye yuko musanzwe kugira ngo utore umuntu no kubona ko ico kintu gishoboye ego twaramuhisemwo twumva ari wewe umurongozi wacu kuko twabona yeza ko ari we abikwiriye. Jesus Christ atubwira ati imbere kuko ndamugenzi wawe ifuko wikunda wenyene kuri kinone mutikunzi wewe hama utware crew ya urashaka kwikunda mugabo urashaka kubona yuko mugenzi wawe afite ikintu ashaka kuba ashobora kugufasha mu vyerekeye aho ushaka gushika ya uri umukobwa wenyene abandi bari he uwundi yafatiriwe mugani banga turi babiri kuri kino muri babiri mutashimye kuba muba nk'abandi babe nka 6 cyangwa 3 sinawe ikibazo cyatse kuvuga kuba ki twashatse kuba babiri mwari kumiriye mwari kuye mu bandi muca mushima ko muja muri ko y'abahungu benshi muri babiri gusa ko iki mutabaye 6 ou bien 7 mu isanzwe twarahuye hamadu twumva turafise ikintu dushobora guhereza isi canke abantu bari kwadukurikirana biciye muri gospel ya hama twumva turiyumva namwe turashaka gutanga ikintu kizima ego uri kumwe n'abanesha umva ufise amahoro campus dosa uri umukobwa cyane gose ndanaryohewe gose kuba ndabafise abantu benshi batahura bavuga ati yabonye umukobwa n'umuhungu bari kumwe cyangwa abonye ibintu by'amakupe n'umukobwa barimo abakobwa n'abahungu bace batahura ibindi bintu bahajya abantu babwira iki biragoye ingene ushaka kujija umuntu utabanje kugira ico umwagiriza kifadika kubera ko apparence irashaka guhenda kubera ko ico umuntu hari nikiva mu mutima nikiva muri we sivyo kuri jewe rero umva sinshaka kujija umuntu kubivanye n'ico ndiko ndamubonako oya kwa ko sinamagariro kucurubanza ku muntu kanaka. Davi ndabona muri crew yanyu nta muntu numwe afise imyaka 40 kubera iki none mwashimye kugenda muri abajone gusa yaza ko n'igikorwa ntikimaze kahantasi yaza ko n'abarimwe boca bagira iyo myaka twahujwe n'Imana ukunyene ntitwavuga ngo ni ibintu twateguye ngo hajemo naka ariko hari igihe Imana ikora ibintu ugasanga mwisanze ahantu n'abantu kanaka mu mwanya kanaka hama mugahitamo gukurikira icyo Imana iri kiravugana namwe. Mbega ko ari bo batwara Davi birakorohereza kuri bashire ku murongo kuvuga ko ari je ndi umurongozi wabo nisigura ko ndi ari jewe ndi si igikorwa ciwanje ariko ni igikorwa c'Imana ivyo dukora byose ni Imana iri imbere yacu ni Imana iri kiraturongora ni Imana iri kirabikora. Inyungu mumaze kubona Davi ni yahe? Ni inyungu nyinshi cyane nibaza ko n'ubuntu twagiriwe n'Imana kuba turi muri iki kibanza turimwo kuko twahawe twagiriwe ubuntu n'Imana kugira ngo dushobore kuba tutanga message y'Imana. Hari abantu benshi tumaze kubona bakizwa hari ntaye nyinshi tumaze kumva kuko ikintu ca mbere tubeyeho si ibintu tuza kunguka twebwe ariko ni ibintu biko birungukwa kubw'ubwami bw'Imana. Turashima Imana ko hariho ingwara zimaze gukira kubwa bino bintu nyene turashima Imana ko abantu benshi bamaze kuva mu ngeso nzibi bamaze kuva mu bwami bw'umwiza baza mu bwami bw'Imana kubera music zanyu cyane gose. Hari abantu benshi bakizwa kubera music mukora ego ufise amadaimon agakira yo cyane gose. Davi koma ni ikintu gito cyane ute Davi ijanye baravuga ngo si kubw'inkomezi si kubw'ubushobozi ariko ni kubw'amwe mugera kuya kuntu umupastor agenda imbere akavuga ubutumwa bwiza akabicisha muri predication twe natwe tuko tubicisha mu ndirimbo ntatandukanirizo rihari naho uko bikora kose ntibisaba uburyo bikora ntibisaba uburyo uri kurabivuga bisaba ko haba harimo mwe muyera gusa icyo ufite rero indirimbo z'abanesha zirirukana amadaimon cyane gose. Davi amaze ko ni daimon yirutse ko indirimbo mwaririmbye gama apana imwe amaze ko ni daimon jika kuri zinga oya sino kubarira ngo daimon zika kuri zingahe daimon jika makingora amaje ushaka muzo mindirimbo ndakiririmbire ciruke ikintu kimwe cyo yenzo gusaba ngo usenge wowe uzumuhamagara umuntu ari posede umushirire ngaho indirimbo niyamara kumviriza ibitangaza bizokoreka. Turafise intahe z'abantu bumvirije indirimbo bagakira ingwara yego none murafise intahe indirimbo z'abantu mwaririmbe bagakira ingwara apana intahe imwe turafise intahe nyinshi hariho ama evangelist tugira mu ma école secondaire tuzunguruka turamaze kubona intahe nyinshi Imana yigaragaza yego bakabwira yuko indirimbo mukora tweze radufasha kubisanzwe nico cyane nico gitandukanye indirimbo ya sekira n'indirimbo ya gospel kuko indirimbo ya gospel ni Paulo avuga ngo igenda zibonye sinazanye amajambo y'ubwenge ukwigisha abantu ariko vyaseruka mu nkemo n'ubushobozi hatari ko aragaragara mu ico kintu gitandukanya indirimbo zisanzwe n'indirimbo z'Imana aho hari ikibazo kuko hatage uje muri Imana avuga ngo ubwami bw'Imana sivugwa amajambo ariko n'ubushobozi mwese muciye muvyitabirira ndakeneye kumenya ubuzima bwa avant bwa Davi
bwa avant quoi imbere Davi atarabonesha nibaza ko Nzeyimana David Lionel nibaza ko nari umuntu nk'abandi yitwa Davilogy Davi boy Davi watch akazina ni icyo gihe sinokavugira aha gusa nyene nari mu kutamenya kwinshi kubugutakira Kristo Yesu icyaha wakora cyane avuga ati kica vraiment nagikora cyane kandi ndizera yuko Imana yababara cyane oya sinoza kuvuga ndoba ndiko ndirega hari ibintu gwita kwirega niyaza ko ari umuntu ariko aradukurikirana hajya kumbura yoba yashimye ubuzima urimwo right now abavuga ati kumbe Davi yarakora ibi bintu kumbe naje ndashobora kubiheba Davi yakora ibiki cyo gihe ibyangora ni byinshi hari ibintu byangora Davi warasmoke oya sinigeze akunda to baby oya gusa Davi bisanzwe arabihevye oya reka ndabwira ikintu urakunda kuresha cyane oya ico Davi ari umuntu yambwiye rero wewe ngo utumbere umukobwa rero ni wahusha amani wewe tumbere umukobwa mukuresha oya ndakubwira ikintu kimwe je ubu kurambaza ubuzima nabamwe avant nibaza ko nakubwira ikintu kimwe sinariho nari narapfuye ijambo ry'Imana rivuga ngo kera yatuzuranye na Kristo hamwe twari dupfuye twishwe n'ivyaha byacu ni utarakira Kristo Yesu nivyo uraburiho mu mugabo kubisanzwe warapfuye ubaho wiganza ubaho ugendera mu bitandukanye umugabo maze kwakira Kristo Yesu karonka ubuzima bushasha ukacigicare mu gishasha c'est pas essentiel ko tubimenyerera ibyabaye bya kera bya Davi oya nta nivyo banavuze sinavyo urashobora kubutana bikora umugabo ukabutariho ivyo akora rero Davi oya ivyo byo gusmoka n'ivyo bindi z'aba baby byarashika basuga ukiba basimuhira basi akanje twara ku isoko Beni birashika mani byo twarabiciye birashobora gushika mani byagushikiye kiba gakombe muhira ukagatwa ga soft oya kabiza mani batwara ku cuma wa Zigeze bishika mani we nivyigeze gushikiraga mani ni naye zakera nivyigeze gushikira mani akagutuma akantu kubotiki ngo usanga wacoresheje sinzi kweri kuko n'Imana nje ntikivyibuka so Imana nivyibuka navyo yibuka birivuga ngo yimaze kubabarira ntibikibutse icyaha ukundi so nibaza yuko nimba narabikoze yarabimbabareye kandi yaravyibagiye naje naravyibagiye barabikoze rero buka agatima rero kakirimo so hagati ubona gasambari hejuru hajyanye no kitiza agatima nivyo kashobora gutaca kagenda uwo mwanya mugabo nakone kagenda karahinduka mu gicaco c'Imana bayamaze kucibagira nawe kiba cyamaze guhera ndifuza kubunesha ndifuza kuja kuba nk'aba Davi kuba nk'unesha hama wowe gute byashika gute abahungu babesha gute nigeze bishika oya brave bagenda dungutunga ari bisanzwe hari nukuri natwigetse ubunye twaduhana oya birashoboka ko Beni bimugora ivyo bintu kuko abete ngene kubimenya ngene kubimenya kuko ni benshi twabaye muri ubwo buzima twatwifuza kubivamo ngiki wo duhanura no ko nabyo nigeze mba mu bisanzwe hama nka wewe ko umengo wivuze wavuze nka Beni ubirimwo for me no je murabizi oya hari ijambo ry'Imana yavuze mu friend wanje hajya bivuga ngo kuko ni wakira waturisha akanwa ko Yesu ari umwami ukizira mu mutima ko Imana yamuze mu bafu uzokizwa sivyo si question yico y'ivyo urukura camwe mugani question yico utegezwa kubanza gucika d'après umaze gucika ico kintu biragoye ingene ushaka kubibamwe kuko ko ico wacitse nico bandanya werekana hama nivyo nyene nuko nyene ufashije gatoyi kubibamwo si icaha no kutayibamwo kandi si icaha gusa novuga nti hariho ikintu cyose gifise igihe cacu iyo ukoze ikintu mu gihe kitari ico kirashobora kuba kibi kandi cyari ciza so nitwovuga yuko ababirimwo ari bibi n'abatabirimwo kandi si nta kosa bariko barakora mugabo kimwe nuko umuntu abikora mu gihe co umuntu akijijwe bameze gute Davi umuntu akijijwe abasa n'Imana je rero ndakijijwe man usa n'Imana sifisa gasho sasa bakomeje babigaruka ko ikintu kimwe ni waturisha akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukizera mu mutima ko yafuye akazuka mu bapfuye uzokizwa ni question ya ni decision personnelle abantu bashobora kubipinga yuko udakijijwe mugabo wewe warakiriye Kristo umwami ukizera mu mutima wawe kandi waravyaturishije akanwa kawe
aho biba byamaze ku bantu ukeneye intahe y'abantu se mukeneye kwizera Kristo eske warizeye mwami Yesu point. Kabisa tugumye muri stories tuma dutera inkuru murabizi nitwoheza dusha murazi abajene yo tuba twiye twahuye turatera inkuru nyinshi cyane ambije dosa ni benshi mubaye mu buzima bw'isi ni benshi mubaye mu buzima novuga bwa bundi nyene bwa bya bindi bonya gasambara kayabore kwanda kititse ni benshi mukene kubivamo muvise impanuro babahaye nuko mubivamo mukakira Jesus Christ mu mutima wanyu mukavuga ati shaka kuba ubunesha ego ni byinshi twovuga murabizi ko nivyo twiko biheza aba ndakeneye kumenya ibikorwa rero bishasha indirimbo zishasha mugiye gusohora. Izo tugiye gusohora n'ibindi bishasha tugiye gukora nibaza ko vuba cyane tuzobimenyesha ariko Paul mama hariho video nshasha yeruka gusohoka Hodari ya nibaza ko utarayibona yoja kuri YouTube channel ya Victoria's Team agashaka kuyibona kuri YouTube yanyu kwanza avaye ko uja kwiraba gire subscribe kuri YouTube yabo Victoria's Team mugire na like na share mugire icyo uvuze kuri iyo video yabo mbiga nka wewe kuba Davi abarongo birakoroheraga man ushatse kuvuga mu bwawe ko Davi ari watwara team man nuragira agatima gati je Davi na feo toke Davi oya je ndibaza yuko ikintu twamubonyemo sinocihakana kuko twaramonyemwo impemu ya leadership esprit ya leadership so ari ahana karadutwara sinovuga ko je bishobora kuba bivyomera nabi ko ndazi ko araho ari karadukura kandi ari karatujana rero je nukuri umutima sindawugira kweri ndimbo shasha itwa Hodari barashobora kwituririmbira gatoyi David vyo kunda duciceko ko gatoyi cyane hari amajwi abuze ari amajwi ashika kuri 3 abuze nta yabuze tono base kwa ibindi jambe rya kabiri uri araza kudufasha hari niguri kiba ndaza kunda okay linda babise muririmbe bien nango mangani bon turashobora guciza akantu gatoyi icara ngaho mani yeah barunamye baratemvye bose turahagaze turemye twari nk'amagufa yumye twese tuvamo ingabo zikomeye Hodari askari wa Hodari askari wa Hodari wasa Yes, abakunzi ba Bujahit TV askari wa Hodari ku bantu batumva igiswahili man umusoda akomeye wande wa Kristo uravyemera bro cyane gose wewe ufise ipeti ryahe kwa Kristo uri amirare cyangwa rugaje ndi generale wawundi hagara kwibarabara ego bakunzi wa Bujahit TV twari kumwe n'abanesha ego twaganiriye byinshi batubwiye byinshi ku muntu rakeneye kubakurikirana kuri Instagram Facebook Twitter YouTube zitwa gute bro Victoria's Team hose ego Davini Victoria's Team official hose yego kabisa akajambo gatoyirere ku bakunzi barakunda abanesha icyo twababwira nuko turabakunda cyane natwe kandi turabashimira cyane kuri support zanyu abadushigikira mu buryo bwose Imana ibahezagire duhereye ku muvyeyi wacu the prophet Evras Nagaye na famille yacu yose TRM Truth Revealed Ministries ya Imana ikomeze kubahezagira Imana nahezagira na Bujahit kabisa Imana ihezagira na Bujahit isubire gutera imbere shike kure nko mwama mutwifuriza abakunzi ba Bujahit TV on the mic yari Benny behind the camera Scott professional tuzosubira rero Imana ibikunze ntibagire kugira subscribe bye